umuntu yakubwiye ko uri umugwiza atunga ntubura umugwiza atunga mu mafaranga oya ahubwo uri umugwiza atunga mu vyumviro kandi ufise ivyumviro ufise n'amafaranga. Ndabaramukije bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure n'isamirizi Agaseke cyane cyane mwebwe mukurikirana ikiganiro bategabire wungura ubwenge. Nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi aho turi kumwe na NIYONGABIRE abenshi bazi ku izina rya Nipo Simple. Ni Eric rero afise ubumuga bwo kutagira amaguru hamwe no kuboko, akaba ari na coordinateur wa FEBUFA ni Fédération Burundaise de Football des Amputés. Uwo rero agiye kuturagira byinshi cyane cyane abarundi baramuzi. Turamuha ikaze mu kiganiro bategabira wungura ubwenge cy'uyu munsi. Murakoze ko mikaze. Ego cyane imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina reka rero tumusabe yidondore atubwira havuka atubwire muri rusangi mbega Eric ninde. Nitwa NIYONGABIRE Eric abatazira Nipo Simple. Ndi umwana wabivuze yavukanye ubumuga mugabo je nkabona ko ntagendana ubumuga ntamugaye nkuko ubibona. Je navukiye Ingozi ibusiga zone Imparamirundi. Mvuka mu muryango w'abandi bana bose ngira amahirwe yo kuvuka ameze uko. Ego. Mbega wamaze kuvuka udafite ibihimba by'umubiri bikwiye abavyeyi bavyakiriye gute umaze guca ubwenge hoho mbega nawe wavyakiriye gute? Nawe uravyumva nyene maze kuvuka bagasanga simfise ibihimba by'umubiri bikwiye kandi bazi yuko uruyoya rutegezwa kuvuka rufise ibihimba by'umubiri bikwiye. Nawe uravyumva yuko haragahazi kabisa. Ikibazo nticari kubura mugabo gusa ico kibazo navuga yuko Imana ishimwe uko ngira nico cankomeje kuko iyo kitahaba ngira sinari gukomera nkuko byari gutegezwa kugenda. Ego mbega abavyeyi bo bavyakiriye gute? Nyene abavyeyi bavyakiriye nyene vyabaye nk'igitangaro mugo kubera burya ingorane ari we uzibayemo ntaco bikubwira. Abo novuga binyuma nibo bagiriye ibitangaro bikabije kubera ko babona menga ntibimenyerewe ariko nyene vyandurutse babona yuko ari ibintu bisanzwe bivanye n'ivyo bagenda babona ngenda nkora. Ego mbega agatazirano Nipo Simple kaje gute? Nipo Simple ni izina ry'akazi. Nipo Simple ni izina banzi ko nko gukina amafilimi canke kuririmba canke utundi tugenegene dutandukanye nakazina kugira kabe akubuhizi kugira nyene ntiwompamagara ngo we NIYONGABIRE Eric ndi kuri stage ngo bigire insiguro noca mbura uko nitaba ko nta mustari yitaba ngo sa ubudekonye. Urumva rero naho kazina kavuye. Yego. Hari benshi bashobora kwibaza ko wise akazina Nipo Simple kubera uwugendana ubumuga mbega iryo zina ryavuye kuki niyihe message washatse gutanga? Kwitwa Nipo Simple novuga yuko birahwanye n'ijambo ry'Imana. Nipo Simple ijambo ry'Imana ritubwira yuko tubwirizwa kuba twicisha bugufi cyane. Nipo Simple umuntu wese ampamagaye aba yivuze. Sijeri biraba gusa. Habwo ni message nashatse gutanga kugira ribe izina kubera ari abantu bibabura ugasanga bariko bari ivyimvya kandi bazi yuko tuko bapita njia kuri nosi turiko turacaho tugenda turiko turindiriye pafi tugongere passport hama tugende tuguruke. Nipo Simple ni izina rikwibutsa wewe ubwawe icuri ico utegerezwa kuba kubwirizwa kugenda wiyubashe buke ntawe usimbira kwizosi. Ni jambo ry'Imana muri rusange.
ego nico nashatse kuvuga Nipo Simple Ego. kandi n'izina umuntu wese ampamagaye aba yivuze jewe ndi igiti gihagaze ku idarapo abantu nabo ni idarapo mune wahamagara Nipo Simple ntegerezwa kwitaba kubera ari jewe giti rihagazeko mugabo bisobanura yuko wewe wavuze ati we giti umenye yuko ari wewe wivuze nawe we yego mpamagara wumva mpamagara wewe Nipo Simple yawe men urumva ko nawe wivuze yego ni izina rero nashatse kugira ntange message yuko umuntu ashobora kubaho yicisha bugufi. Uyu munsi uri muri fondation Ngoga Patrick, mbega wahashitse gute waje ryari? Bo muri fondation Ngoga Patrick ndamaze imyaka myinshi cyane ishika ku 9. Novuga yuko namahirwe nagize kugira ndahashike kuko byari bigoranye gose kubera nabaruguru umva manze kuba ruguru kugira menyane n'umuntu yavukiye Bujumbura dushike aho tugeze ubu dushikana aho tugeze ubu biragoye kubera rwa rugendo rurerure cyane rwa ubuzima utoroshe naje kuri nje namanutse kuri donyori naradonyoye imodoka hama ndashika ubu Burundi abaye naraharongoreye ndafise akazi ko kuririmba n'ibindi ndi umupapa. Mbega ugishika Bujumbura byarakoroheye kuhaba canke warufise aho ushikira byagenze gute? Nibaze yuko tamuntu numwe Bujumbura ahashitse bicaye mworohera kugira habe neza atana ntambamye zibaye abantu bose babanza guhura n'intambara nanje rero nabanje guhura n'isirago zitandukanye. Mbega Ngoga Patrick mwahuye gute? Ngo twahuriye Ngozi hari muri mission y'akazi nanje nibereye mu ibarabara ndiko ndawandaringa nkuko bisanzwe amarahagarika imodoka hari turavugana hari 2011 mbo 2011 turamenyana arami nimero sinavyitaho kubera navuga ati ni vy'ababoss twongeye rero guhura neza na neza 2016 no twaciye dufatana vyanyavyo. Kuva ushitse muri fondation Ngoga Patrick ni giki wishimira? Ivyo nishimira ni byinshi kubera urabona yuko vyangize umuntu w'umugabo vyangize umuntu w'umugabo nagiye novuga yuko uko Ngoga yagiye nifuriza ko nawe umuntu w'umugabo agenda abitekerezo ushobora kwibesha mu buzima kubaho mu buzima ndabikurikiza ndagendera mugaro yuko hariho nagiriwe amahirwe menshi cyane gushika no ku ntego yaho shingura urugo rwanje. Uyu munsi kuba uri muri fondation Ngoga Patrick, mbega ugishika niho washikiye canke byagenze gute? Bo so nashikiye jewe umunsi wa mbere namanutse Bujumbura afite imyaka 9 maze gushika Bujumbura afite imyaka 9 sinzi kuraja muri ville hajya hari abakorera amapine isoko itarasha sinzi kuhazi kuri station mugo n'umenga baracakorera amapine hajya umunsi wa mbere manuki Bujumbura niho nashikiye mugabo so nashikiye kuri Gardino kubera rero ari kuri parking burya dufise umusirikare akorera muri kambi muri Kamuha twari tuzi gusa Bujumbura nkawe twari tuzi n'iryo zina gusa kumusaga Kamuha nta kindi cyaro dusaba uw'imoto aradushika nayo burya dushitse rero tugiye kumuraba cyo dusanga izina giyiwe niryo mugabo ntibamuzi yarahinduye bamwitirira inkoho yakoresha burya rero baca tugata umuntu ntawe tuzi kweri umva twari tuzi ko turokotse amahera yari yaduheranye twamanutse dufise 9,000 n'uwo bundi muhungu yandi abana bagenda gutoroza ibiharage biba byasigaye mu murima bagaca babitonora bagaca babishora niko twari twayarose ikawa zijya bariko baramuriye umwera gikawa ugasanga turagiye kuzitora tugaca tuzisya tukazironga tukazanika tugaca tuzigurisha niko twari twarose amafaranga burya rero yari aduheranye niho twavuga ati none tuje tuve nta yindi quartier tuzi kuri Gardinoro gusa turavuga ati karabaye tumaze kuvuga ati karabaye turavuga ati ibirometero twagenze twabibonye
turi wafata n'amaguru dusubira inyuma ntituri burire ntawe dufise muririra turirira cyo dusaba rifit ati twebwe tugeze kuri gare du Nord kumbe uwo muntu we wacha yibaza ko asanzwe tuhazi acha dushitsa muri ville adushikanye muri ville rero niho twabonye irya soko wewe urumva yarazi ati barahazi bacha bafata bisi tubonye irya soko ubwenge no bwahise bumera nk'ubuzimiye cyo tuja ahantu rero mukakwe turicara abantu bose barava mu barabara gushika saa 5 z'ijoro saa 5:30 z'ijoro no twabona abarara bamenyereye umuji baraza baratwakiye n'amajwi yamaze guhinduka itabe nyene ryamaze kwigarurira twe nyene turavuga ata gupfa ati mano utwakira uko tuje kuko nta kundi guhitamo twari dufise niho rero baca bavuga ati okay mufisa ngaha twari dufise 1000 mu mufuko ndavuga ati none ati dufise 1000 mwazanye impuzu zimeze gute zari mu gasashe dusashe twari twanditse ko Dubai baratuzi baruguru twera buryo duhuza babanza baradutora tatuvuga ati sawa twebwe ntitubata turabahindara baca barabaza tuzi twakoze ku rumenyetso twese timana ishimwe kumbe indaro bagiye kuduha bagiye kuturyamika muri ryapi hajya ku mapine umva bafashije nkaje urabona ukuntu bafashe ipine barangirika baragerekeranya bandwibitse mu ipine mu ncamake barangwibika mu ipine ipine ya mbere ya kabiri ya gatatu batanye zikamye ubone sinarimbe ubwawe muremure cyane nari mfise santimetero zikeye abona uko ndi mu gukwiza metero burya niho baca bazana ikarato nibuye baca barafundikira kugira imibu ntingi wowe wundi nawe acamubwira ati urakomeye bana we ryama ngaho nyumva ko nari mfise icumba nyene kiri VIP narahabaye nk'indwi zibiri nyene none ko ntari kwikura ngaho ngo nigeze harya nabona ko ari buraya ndavye hakurya no hakuno nabona ko ari buraya nabona hagiye nk'ijya nzu yo kwanda mama nabona ebana ati mama we izi nzu zirabaho mu ncamake Bujumbura uko ndahabona ubu siko ico gihe hari hameze nabona kumenga haguma haca ibibatsi babona ahantu haguma haca ibibatsi nuko nahabona rero ego urakoze cyane abenshi bagendana ubumuga usanga atacizere cy'ubuzima bafise aho usanga bahisemwo kuja gusega mu mabarabara mbega wowe utaraja muri fondation Ngoga Patrick wari ufise icizere ko uzoshika ugeze uyu munsi njye rero izo strago zose naciyemo rero sinigeze mbwira umuntu ngo mfashe sofa ubugize ikigongwe kagufasha akavuga ati reka ndaguhe bivuye ku mutima wiwe kubera ko je nariyumvira ati kuja gusaba umuntu atakintu twasezeranye sinzi ukuntu aza kunyumviriza ndavuga rero ati jewe reka fate ingingo yo kumva yuko nanje mbayeho nk'umuntu wari we wese we uko ubaye uko wiyumva niko niyumva nakari niko nanavutse nta buryohe bwo kugura nzi rero ubwo buzima bwawe ufise niko nibwo nanje numva mfise yego kuba uyu munsi ufise akazi muri fondation nihe mpanuro wobwira abandi bagendana ubumuga bibaza ko atakazi na kamwe bashobora gukora icyambere na mbere abantu bagendana ubumuga ico nabahanura no kubera bogira nuko bogira discipline discipline bo kubana nabo ubwabo bakiba bakiha confidence mu bwabo ko umuntu watuguma genda imbere yabo ariyo ukuntu wabaye disi ukuntu ujya n'umuntu ujya n'ubumenyi rero ivyo amajwi yose no kuyirengagiza wowe ukiyumva ko ari wewe uri wewe nyine wowe ukumva ko ari utegeza kuyicizera je nk'umuziki wanje ubwa mbere nakoze narifana nkongera nkigirisha konsere nkongera jewe nyene ubwanje ngihinduramwo abafana ibihumbi n'ibihumbi nkavuga ati je naho batabibona mugabo intego ndayifise nuko rero abagendana ubumuga buba nyuma y'ikindi boba bizigirwa cyane cyane kuko ubwizigirwa ni ikintu cya mbere bakagira ubuntu
mbega nihe mpanuro woha abavyeyi usanga batwara abana babo mu mabarabara kugira ngo baje gusega? Bo nibaze yuko bavuga yuko inkomoko yica hari satani. Bavuga rero yuko nabo bo kwirinda kuba inkomoko yica, kuko iyo ugiye gusega umuntu ataco mwavuganye ndetse no mwavuganye ati uze kumbwira amasaha ya naya unyibutse, hari iyo saha igeze urabanza ukabomboranya iminwa ukagira umutima amenyo kugira umwibutse. Rero abo bavyeyi bakora ivyo ntukumva yuko je ntubahanigwere, kubera ko ugiye gusaba umuntu yibereye mu vyumviro vyiwe, nta mugamba afise wo kukubwira nabi. Hari igihe rero ishavuri gutako agaca usanga kubwiye nabi, ugaca usanga uramucumuje, nawe ugaca usanga ubaye inkomoko yica. Aho urumva nawe uri mugwaniza. Novuga rero yuko iyo ngeso nyene yo kumva yuko bobaho kubera gusegerereza si vyiza gusega umuntu ataco mwasezeranye. Ego nk'abantu basuzugura abagendana ubumuga nakahe kajambo babwira, cyane cyane ko hari abibaza abagendana ubumuga ko batoterera mu iterambere ry'igihugu? Bo abantu badusuzugura nibaze ko nabo ubwabo bisuzugura, kuko iyo atabwenge ufise bwo kubona impano y'umuntu kanaka ngo uyubahirize, nawe w'ivyawe nta gaciro ubiha cyane. Iyo umuntu muri ko muravuga ururimi rumuka akagerageza akakwereka ati jewe ndashobora gukora ibi, ntumufashe muri ivyo, urumva nawe uri umwasi w'iterambere. Ni ukuvuga yuko rero nka jewe novuga yuko nsuzuguye ubumpaye gukora cyane, kuko narasuzuguwe bihagije. Umuziki wanje naho n'ubu ubunya utaraja kuri level numva nifuza ko wojako, baragiragije kunca intege benshi bashoboka amakonsere bakayanyima bakanyima uko nanje bakumva ati ivyo ni vya bintu nyene vy'abamuga guco, nta muziki yo hari yo sohora ukavuzwa ufise icyo usigura. Tugareko twe turakora imiziki ifise ikisigura. Haba nabandi badirimba imiziki wabwiye ati sobanura uwo muziki wawe, umuziki ugacuze ubura insiguro y'umuziki. Mugabo urutwa gusanga ivyacu biriko biracinyizwa cyane. No babwira yuko rero twebwe reka tube never give up. Nta ubizi mwanya tugitera kuka kanyuma, hari igihe uzosanga ivyacu bihawe agaciro. Ego umaze kuva Ingozi ugashika i Bujumbura ndetse ukabona ko ukuranye ubumuga, ugashika no muri Fondation Ngoga Patrick, ubu ukaba maze gusohora indirimbo kandi ndetse zinakundwa cyane. Mbega ubustar bwaje gute? Novuga ko ubustar je nabuvukanye. Ubustar narabuvukanye kubera ko nakuze numva iradio FM, nakuze numva aba bastari subiramo indirimbo zabo kubera twe twabana mu mwonga. Nitero imbere y'umuryango, imbere yawo hari umusozi, ndiko ndaririmba subiramo nk'indirimbo, umusozi waca usubiramo aca numva ni na Mike kabisa ati naragira umwanya wo guperforminga nka performinga kabisa amwe n'abariko hari hibarabara riraho hejuru y'uwo musozi, bakabanza bagahagarara bakaraba ku nzu y'iwacu ya konseje wenyene. Bakavuga bana rafise impano kwe, kuko nyene bikaba bya bintu bya ruguru, kuko numva ko umuziki uva mu ijuru, sinurinzi ko umuziki abantu bakora umuziki ari abantu basanzwe rwose. Narinzi ko umuziki hari ikintu gikomeye cyane. Kuko Ingozi ngerekeza Bujumbura kwari ku umuziki wanje ntutera umanuka, ahubwo utera uduka. Ego ego urumva ko impano ariyo wavukanye. Uravye none iyo mpano naho ugeze uyu munsi nigiki wifuza gushikako? Bo urabona ubu ndiko ndakura, mfise umwana ndi umupapa vyaye rimwe. Novuga yuko jewe imyaka iri kiranjana, hagomba hagire yuko nanje mpereza umwana wanje, bitavuze yuko nzova mu muziki. Umva ndacabusigaje mu imyaka nka 17, nawe ntu myaka 17 azoba yahejeje kwiga, kuko azobwirizwa gukurikira umwuga wase aho ntageze hagishiki. Mugabo nanje ndifuza ubunya
kugira igikorwa nkoze nkafasha abandi bana bagendana ubumuga. Umuntu yakubwiye ko uri umugwiza atunga, ntubura umugwiza atunga mu mafaranga, oya, habwo uri umugwiza atunga mu vyumviro, kandi ufise ivyumviro ufise n'amafaranga, kandi ahantu hari ivyumviro birashe. Burya n'ijambo ry'Imana ntirija mu bushafu, oya, ijambo ry'Imana rija ahantu heza, n'ivyumviro rero bitegerezwa kuja ahantu heza. Bakubonye urusa neza kubera vya vyumviro birashe ufise, nibwo butunzi rero uba ufise. Yego, reka dushimire umutumire wacu Eric NIYONGABIRE yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. ndabashimiye cyane kuba mwigoye mukatugendera, turabakengurukiye vyimva mutima. Ndababwira yuko si Nipo Simple wenyine agendana ubumuga afise impano, hariho n'abandi bana bafise impano kandi bagendana ubumuga, nabo umutima mwangizeko byoba vyiza nabo mubagezeko nabo bagashikiriza ivyumviro vyabo. Twizera ko nitwongera kubakenera muzotwitaba cyane gose. Yego, na cyane ko muzoba munadushaka. Yego, reka nshimire namwe mwese muriko muradukurikirana. Ikiganiro bategabira ungura ubwenge cy'uyu munsi kigarukiye ngaha, naho butaha.